Ubimbaje par rapport ya titre umenye yuko hajya nta n'imipango nari mfise yo kuja muri minota ya Miss Burundi ishafu urumva sindayambara ku ishuri kiretse hangiye ati nsinyira autographe ndavuga ati tuze autographe navyo ngira mugabo nyine basi kuba première de fille hari ibintu byinshi bitoroshe mugabo Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère ko meze neza, muguwe neza, mushima Imana ko natwe dushima Imana muri BI, ibiro yamunezero kuri micro, murabibona ko natewe iteka nkaba nicaranye na Première Dauphine aho twahuriye muri evenement, araza kutubwira igituma yarari hano, evenement twe twababwiye mu minsi iheze yateguwe na Love Lab, hanyuma mugabo nagomba ndamuha ikaze ni rya mbere tumwakiriye kuri micro, hanyuma ndamuha ikaze aramuza abatwumviriza hama dushaka kuganira gatoya. Ok, merci. Ndabaramukije mwese bakurikirana ibya BI TV cyane ni BI gusa. BI TV. Ibya BI TV. Jewe ni kesi ya kubwarugira. Ndabandi première de film wa Miss Burundi 2025. Hanyuma nkaba naje ngaha mu bintu vyateguwe na Love Lab. Kesi ya mu mwaka weze wari umeze gute nko mu mwaka jongo? Nko muri aya matariki wari umuntu ameze gute? Ok, mu mwaka uheze nko muri aya matariki. Ubimbaje par rapport ya titre umenye yuko hajya nta n'imipango nari mfise yo kuja muri minota ya Miss Burundi ko c'est vrai ni binashatse kuva kera nanimvuye kuva kera mugarageze igihe ndumva ni no je bintu je sivyo ndingoro gusa rero nyene hageze jimva ico gese navyiyumvira mukageze janvier gutyo mengo niho canke décembre niho batangura gumuha ibintu vya Miss Burundi kwigira ibe kurabona 2024 ni yabaye rero 2025 barabivuga janvier gutyo jewe nanje hariho abantu bagumambwira jamwo ndafata umwanya je ndapoza le pour et le contre ndiyumva ndaraba vraiment ivyiza birimwo ivyo vyose nakunda ndabiraba vyose ndavugani utagiye ushobora kubiregreta genda wewe uko bizogenda ndabishira mu minwe y'Imana ndaparticipa urumva rero novuga yuko vraiment date nk'iyi ntivyari navyo wari urumva nk'ivyo onye ahubwo nari nashaka unatubwire wari umuntu ameze gute genre nkubu wari kuba wibaza kuko nibaza ko nkubu Paul mama wicaye ahantu avec titre office haba hari akantu kaba karahindutse nashaka kubaza wari umuntu ameze gute en fait rero nico kibaza abantu bakunda kumbaza ngo yumva gute gaje nakubesha n'abanoye nakumye yumva kwa kundi sinzi ko kubera ari ibintu kuva nkiri umwana naguma niyumvira kandi urana kenshi ikintu ugiyemwo hari ibintu usanga biba bisanzwe bikurimo n'ibindi bihinduka évidemment rero mu mwanya umwe numva umengo ni jewe toujours mugabo en tout cas urana ubu ahantu ugiye umwanya wose image yawe n'akantu gato yiko umva kadetaye gato urabona naje akazi cyenda gakreya kataye voilà exactement utegereza kwama witeguye yuko wowe ugiye wambaye titre ya première de fille ugiye en tant que première de fille rero jewe avant yari jewe en tant que kesi ya gusa kesi ya kugarugira urumva hari nimbara amakalite nari mfise nimbara amadefo nari mfise basi byose sinashira imbere image yanje of course ndaha importance image yanje ndavize ukuntu ivyo abantu biyumvira ndabiha importance mugabo nubwo abantu bambona yacha babaza gusa ngo kubera zitwe ngikiriki nari nshaka kukubaza usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe apa kuba Première Dauphine ego jewe nsanzwe ndi umunyeshuri niga ivya génie civil ndi mu mwaka wa gatatu kuri Olivier University. Okay, nari nshaka rero kuja ndogira nganyene biroroshe kuba umunyeshuri uri Première Dauphine uratondana urayigendana kwishuri bagufata gute bigenda gute ubwa mbere sindayigendana si akumva bari nka karangamuntu bisanzwe akagendana ahantu henshi muga twaba kwishuri hegenda vyumva ngende mvumengo jewe ngira ngene nambaye amatalo kwishuri yavyumvira ati hamwe no bigira amatalo iki cumengo ni ibintu uri kuri exagere biri too much kubumva twe twaramenye kwambara amatalo ahigi bawumva umengo reka ndayatware ugasanga jewe ngiye kwishuri après binifise ama activité ya Miss Burundi canke mfise activité za Miss Burundi mu gitondo ngaca mvuga ni mvuye yo canja kwishuri ko nundi nivyoroshe gufatanya muga
vyose ni ibintu biri important ugaca usanga ntegerezwa kuja hose nkiyumvira ati iyo aba sinotwara aya matalon ngira nambaye kunyene nkagira ko sinzi mugabo ishapu urumva sindayambara ku ishuri kiretse hariho umunsi batugiriye ku ishuri genre baramfelicita ko ku ishuri novuga yuko bari babishuye cyane barabashigikiye cyane baranshigikiye kuva niyandikisha ya Olivia ego muri finale baraje kundaba ishuri haraje ba representant b'ishuri baraza byo munsi kundaba kandi baguma banyancourage bavuga ati wewe vraiment genda nk'ubu dufate nsivye ngatanga justification ahubwo bavuga ati genda duserukire nuzo tumara amazi genda duserukire ishuri ryacu neza ko nabo nyene ni avantage nyene nabo nyene voilà exactement rero urumva nubu hari gihe usanga tugiye mu bintu nanze justification barabitahura vraiment barabitahura mugo urumva no kuvuga n'abanyeshuri mwigana baguma bagufata kwa kundi na bintu byo kuguma wireserva udazi ureka gukora ibintu watekereza gukora bon je ndabikora mugabo c'est vrai abacha bakubona nk'umustar baguma bakubona nyene ahantu nyene ugiye urengaye ko twe kwishosha kuza ngiye muri classe nkaca hano hari cafetaria nyene kenshi usanga hari abanyeshuri bicaye benshi kumva ni nk'abana baja kwicara muri pause canke ushaka kugura ikintu urya hariyo n'intebe nyene urenganye ukicara ngo nkagenda nkicara nicaye jenyene kazunda haje ngo natutahora tunavugana tudahora umva nitwigana naki basi nyene baca baba interesse nyene abo mwari muzinanye nabo nyene rero nibindi gati wowe turazinanye turigana muga akubona umengo rikiri kintu hangi ati nsinyira autographe nabo gati tuze autographe navyo ngira muga nyene basi biraryoshe kubona nyene nabo nyene bari fier bakaba fier de toi sinon quand même abagenzi of course baguma barakubona kuri kese nyene ubwo baguma babona nyene ko bari kumwe n'umustar par rapport genre avant yuko umunyeshuri bwa mbere wiga n'uburi miss na kintu na kimwe birahindura bivanye na titre ufise pour le moment kwishuri nyene oya apart yuko nico navuze yuko ubaye umustar no kuvuga bo baguconsidera nk'umustar nkuko ndawe baboyira ambwira ivya interview naho nyene hari gihe habi ibintu nyivyo nyene umva ikintu ushobora kubafashamwo canke nawe ari ikintu ufise utanga nka jewe ndagerageza ibintu bimwe nkabiparticipamwo mbona yuko ari ibintu bishobora gufasha nyene naho vraiment sinon ni byiza muheruka mu rugendo mwagize muri Ethiopie nashaka utubwire gatoya byagenze gute ni kimwe bon urashaka kumbwira nk'ikintu personnellement sindiko ndavuga kugira ngo ni iki wungutse ahanini yagwa ariko urugendo rwa mbere mwari mukoze nk'abamisi bimeze gute icambere no uvuga ni ikintu juste wana kuvoyage iyo uvoyage ukaja ahantu arahandi atari harya ubaye ashiko haba hameze ko tije nibaza ko umuntu umenya ibintu byinshi kuko ubona ibintu utahora ubona aho uri kwese aswari byiza canke ibibi biratuma nawe wiyumvira ukabona ibintu ushobora kwameliora aho uba rero novuga yuko ni iyo découverte kudécouvrir ikindi gihugu je ryari ryambere ngiye muri Ethiopie kuhadécouvrir nkabona ukungene abantu baho babaye harafise ukuntu hari développer ukabona ibintu nyene bimwe mais aussi ko twagiye mu bintu vy'ama conference twarashoboye kubona n'abantu benshi batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye surtout bumva ivyo muri Afrika nyene ko yari evenement yitwa Africa Celebrate rero mukavugana mukagira ama discussion ku bintu bijanye na Afrika ukungene mushobora kudevelopa ibintu bimwe kumva mushoboye kugira échange mugahanana n'ivyiyumviro n'abantu batandukanye bafise ama titre ama position atandukanye naje vyaramfashije hariho ama connaissance menshi naronse ni vyiza cyane ubu munsi kugira nje ndakuribera ugenda twahuriye muri evenement ko waje muri event yego jewe i evenement bon barantumiye bwa mbere en tant que première de fille barambwira ibizoba nkuko wabibonye hariho umwanya wa débat hariho umwanya
donc ama testimonies umuntu akaza akagira témoignage je barambwiye ko ari ibintu vya gratitude byo gushimira nyene abantu yego rero umva bantumiye nabonye ati ni ibintu biri intéressant bwa mbere ndavuga ni pourquoi pas kubikugenda guparticiper baca barambwira bati dushaka mu participer no muri débat ndaraba débat ndaraba thème ndavuga ni pourquoi pas encore rero nshitse ngaha nabonye ko ari ibintu vraiment vyari biryoshe cyane non seulement kugira débat canke kumviriza ama témoignage muga surtout vraiment ama témoignage arafasha cyane ko ça te permet kubona ubuzima bw'undi muntu ukabona ivyo yize ukungene ibintu yashoboye kubisurmonta rero kandi ni ikintu cari particulier je catumye nza kindi nuko na événement nk'iyi nari bwabone usanga yari différent tuko ibintu bijanye no gushimira abantu vyari bisa neza cane. Okay, nani ngomba ngenda ko ndakubaza ko ata commentaire wogira none twari cyo kongerako kuri iyo commentaire utanze ko vyari bisa neza nta yindi commentaire wokongerako. Kini no kongerako nuko ku bantu baba bashaka kuza nko mu bintu nk'ibi normalement c'est vrai hari gihe bagira ama affiche bagaposta bakagira iki mugabo babikenewe yuko unabikurikirana ibintu bimwe nimba ari ku ma réseaux sociaux nkuko namwe ibiganiro vyanyu urumva bisaba yuko umuntu quand même akurikira ku ma réseaux sociaux rero natwebwe nuko nyene kenshi abantu barakunda kubaza ivy'abamisi bari mu biki biba bisaba yuko namwe mudukurikirana ku ma réseaux sociaux muje kuma vraiment usanga umuntu ari henshi kuri Instagram kuri Facebook kuri Twitter ugende umuntu murondere wiyabonye uraza kubona ivyajamwo ivyarimwo n'ivyo areka akora avec izi connection none ko zitatworohereza abo connection zibazankiye nabyo bigatakuta nta handi mu konta gukorera atari mushira ibintu vyanyu atari ku mbuga ngurukana bumenyi bon à part urumva baba batwegereye bakabibona turi kumwe sino umuntu aramaximiza ko communication n'ubundi c'est ku ma réseaux sociaux uramaximiza nyene kubera si hoho nyene bikunze ukagira ari ibintu ushoboye kwafisha je nka jewe kuri projet yanje kubera ubu yatanguye gukora kimwe nakoze nagize appel à candidature niyo urumva niyaciye ku ma réseaux sociaux gusa naranditse ibintu umuntu quand même ashobora kwafisha abantu bari intéressé bakabijamo sino byinshi muga bibera ku ma réseaux sociaux niho abantu babibonera. Merci beaucoup. Since ko ari ijambo ushaka kubwira aba jeune fille bashaka kuraba nkono munsi hakujya wanyura bivuga l'année passée peut-être urabona wari wicaye utiyumvira ko peut-être ushaka kuba ufise titre nk'iyi mugabo nibaza yuko hari ibintu binini yawo warungutse avec kuba waragiye muri competition ya Miss Burundi. Since ko ari ikintu ushaka kubwira abantu bashaka kutwumviriza cyo ushaka kubafasha nabo. Anje kintu babwira nuko bwa mbere no kumviriza instant yawe ikintu vraiment hari kenshi usanga nyene umuntu agira amaduti ku kintu ndakigire ndakireke ndakijemwo ukagira amaduti muga hariho ibintu nyene bitoroshe c'est vrai nivyoroshe je novuga nk'ibi vya donc kuba première de fille hari ibintu byinshi bitoroshe mugabo il faut croire en soi ukaba nyene ukumva yuko ikintu gishoboye hamukijemwo malgré ivyo bintu ubona yuko bizoba bigoye canke bimeze gute wewe ilance uruwemera Imana ubisengere vraiment ubisengere ubijemwo ugume nyene ufise iyo foi en toi no mu Mana ubisengera kandi umenye yuko vraiment nakidashoboka kese turagushimiye namwe mwakoze yego turashaka kukwikebanura tuvugane ati the far you see the more you get yego merci beaucoup rero ijoro ryiza yego